Ego nk'uko bivuze duhejeje gutangura isabukuru ry'amareresi twitiriye Impact Film Festival ku nshuro ya kabiri nk'uko twari twabikoze ku nshuro ya mbere. Iri ni isabukuru ry'amareresi aho dushira ahabona impano z'ugwaruka rutandukanye yaba ubwo mu Burundi canke mu karere, tukerekana ibyo bashoboye gukora mu bijanye n'amareresi, ariko kandi tudahagaze aho gusa, duhagaze no guhindura ikibano. Ni muri iyo mvo uyu munsi twaramutse twugurura icese tubifashijwemwo n'inshuti n'abagenzi n'abasanzwe badushigikira, kugira ngo muri iyi ndwi tugiye gutangura dufata akanya turaba amareresi, ariko kandi tuyaga ku bibazo bitandukanye biba bihanze ikibano, cane cane ku bijanye n'agateka ka zina muntu. Nk'uko icivugo c'uno mwaka kibivuga, ngerageze kugishira mu Kirundi, ni amajwi adakunda kumvikana, voix inouïe canke voix non entendue. No kuvuga uyu munsi ino ndwi tugiye hamwe kugira ngo turabe babandi tutahora twumva ivyabo ugwaruka rw'u Burundi rwashize ahabona, kugira ngo turabe mbe tuza kuba turiko tuvugana n'amatema atandukanye, ni amatema mu Kirundi ni gute n'amatema atandukanye. Tuzogenda turabona nk'ugwaruka rw'imukike rusanzwe rwirimira uburaba miliyonere, tuzobona abakenyezi bo mu bimwaro batanguye babika ijana no munsi bafise amafuso agendana n'ibindi. Kubera iki ico ciyumviro? Nuko iyo turiko turi nko mu gisagara ca Bujumbura canke mbere mu kibani wacu gusa, twibaza ngo nta bindi biba handi. Naho rero twiyumvira iki ciyumviro kugira ngo duha akaryo abazoba baronse akaryo ko kuza muri iyi ndwi, babone ko n'ahandi hariho abantu bariko barakora ikibano cabo kugira ngo gitere imbere, ariko kandi tunayage nk'ugwaruka tunaraba naho amareresi ageze. Iyi sabukuru turamutse dutangura n'umunsi y'amareresi, itanguye uyu munsi itariki 23 Nyakanga, izohera itariki 27 Nyakanga. Muri iyo ndwi hazobamwo ivyo no kwita amaprograme atandukanye, hazoba kuraba amareresi yakozwe n'abarundi n'abanyamahanga mbere, hanyuma habemwo n'ukuyaga ico twokwita échange débat, zizoba zigizwe n'abantu batandukanye. Ivyo navyo bizobera mu bibanza vyinshi, hariho izoba biriko birabera ngaha nyene kuri Source Dinini ndwi yose, hariho bizoba biriko birabera kuri Centre Jeune Kamenge, hariho bizoba biriko birabera kuri Stade mu Kinama, ariko kandi twonabibutsa ko turi kumwe n'ishirahamwe Iturive, hariho n'urundi gwaruka rushika 12 abajene 12 bazoba bariko bararonka inyigisho zo gukora amareresi. Mbere bazoba bari muco bita cinema kino, ku buryo ko guhera ejo gushika ku wa gatanu itariki 27 bazoba bahejeje gukora ireresi ikwiye. No kuvuga bihaye nk'uco no kwita marato muri cinema tucitwa kino, no kuvuga mu bazogerageza gukora ireresi mu masaha ari munsi ya 48. Ego twebwe muri Impact ntiharagira ko dukora amareresi, twebwe twigisha ugwaruka gukora amareresi, hanyuma ugwaruka rukagenda rukazikora. No kuvuga amareresi tuzokwerekana muri ino ndwi namwe mu yakozwe n'ugwaruka twahaye inyigisho kuva ku ntango, kuva kwandika gushika kuzitwara mbere no mu buhinga bwo kuzikora, ariko kandi harimo n'abandi babatangiye imbere, kubera ko ugwaruka tumaze kwigisha si gwinshi cyane ku buryo ko ino ndwi yose yohera aribo bariko baduha amareresi twerekana, ariko tuzovanga n'izabandi bavuye mu micungararo itandukanye. Uyu munsi Impact kubitanguye mu 2021 turamaze kwigisha ugwaruka rurenga 106 gutyo ntihenze. Twagiye mu migambi itandukanye, bose ntitubigisha mu migambi ico kimwe. Hari abo twigisha bivanye n'abadufashe mu mugongo, ugasanga turiko tubigisha gukora sinema canke amareresi ajanye n'uburimyi. Hari abo twigisha ugasanga turiko tubigisha gukora amareresi ajanye n'amagabo. Bose rero mvuze hari imice myinshi, ni nk'uko ari nabo twagiye turigisha ugasanga tubigishije kwandika gusa, no kuvuga bategerezwa kurondera abandi bakorana nk'abazi gufirima nabo. Hariho n'abandi tuzogenda turigisha nko mu minsi iza muri formation turi mu kugira ni kuri son, no kuvuga bazogenda baza barakorana. Dushaka kandi ko abo tuba twaforumye bace bagenda kurondera abagenzi babo bagakorana, kugira ngo amareresi yabo
bakora ireresi ikwiye kubera ko hari igihe bamwe usanga bafise ubumenyi bwo gukora ibi badafise ubumenyi bwo gukora ibindi. Igikorwa co gusahiriza urwaruka nticoroshe na buke buke kubera ko bisaba uburyo, kiretse ko bisaba uburyo ku ruhande rw'iwacu bwo kurondera ababinonosoye kugira bavyigishe, birasaba n'uburyo kandi kuri urwo rwaruka kugira ngo nimba turiko tugitangira izo nyigisho mu ntara runaka bashobore kuhashika. Ni igikorwa kitoroshe ariko turashima ko bamwe mu badufashe mu mugongo bagenda baravyumva, mbere na leta ubwayo ikagendera vyumva. Nizera ko turavye isezerano dufise mu bushikiranganje mbere bw'inyigisho, nuko atagihindutse kuva mu mwaka uza tuzotangura gutanga ico twita amasertifika ariko yemejwe n'ubushikiranganje bw'indero, bizotuma ubwo rwaruka twigishije iyo certificat bashobora kuyikoresha mu kurondera akazi ahantu hatandukanye basanzwe bakora ivyo bintu, yaba mu bimenyesha makuru canke mu bandi baba bariko barakora ibijanye nayo nico gisata c'amareresi. Navyo kujanye no kwigisha barakora amareresi, mwamufasha kudandaza amareresi kugira ngo bashobore gutungwa n'uwo mwuga wo gukora amareresi. Ego cane, ni ikintu gikomeye cane. Twe mu bikorwa dusanzwe dukora ubu ntiturageraho twebwe tubadandariza amareresi, ariko twebwe ico dukora tunovuga nk'amafilme nka make bamaze kuduha, twebwe ico dukora tubahuza n'abaguzi, mbere kuva bikiri mu nyandiko kuko niho turonka uzoyigura, tukaraba bakayaga maze n'uri karayandika ati mbega iyi ireresi mwoyingurira imeze uko, naho rero baca baja muri ca kiyago co kumva bati oya uku kuntu ihera ndavye aho nzoyerekana, cane cane abo dukunda kuronka nabo muri Afrique de l'Ouest, muri za Mali, Senegal n'ahandi na Burkina Faso, bavuga bati oya uko kuntu ihera ino ntibobikunda, uri prêt canke uriteguye guhindura ihere gutya. Muri ico gihe ubu twebwe ntituzidandaza, ntitubabwira ngo nimuduhe tuzidandaze, ariko tubahuza n'abazigura maze bikaborohera. Turizeye ko inyuma y'imyaka 2-3 urwaruka rusanzwe rukora amareresi ruzoba ruri bifata nk'akazi nk'abandi bose. Hasanzwe hari ikibazo cy'uko atategeko rigenga ibintu by'amareresi n'amasinema mu Burundi. Ico kibazo naco mubafasha gute urwaruka kugira ngo gitore inyishu? Aburyo urwaruka ntavyo ruzi, itegeko rirahari. Itegeko rirahari kuko twebwe mu gisata c'amareresi dusanzwe dutwarirwa mu bushikiranganje bwo gutumatumanako amakuru cane cane mu kigo sense. Ubundi uko vyategerezwa kugenda, nta reresi yo kwerekanywe mu Burundi sense itayiravye. Ico nico kenshi urwaruka dukunda kwibagira. Nivyo hariho ingingo mperekeza y'iryo tegeko tukirindiriye tugisaba, mbere n'ubuheruka tore ko twirayaga n'usanzwe arongoye urwego sense avuga ko vuba cane bagiye kubitegura banadutume ko dushikiriza ivyiyumviro. Turashari inyuma mu karere mu bijanye n'amategeko agenga umwuga wo gukora amareresi, cane cane mbe ireresi yanje ndayikoze ubwo ejo ntihazoba ubundi ayikora kandi. Nivyo naho batubwira obedeya, uza gusanga obedeya iri cane cane mu muziki. Ni kibazo ariko twizera ko twumvise ko leta iriko irabifata mu minwe, bizotera imbere buke buke, ariko natwe ubwacu nk'ubw'akarorero nobwira urwaruka rukora turaba canke rutwumviriza ko hariho ishiramwe ryitwa Coprodac. No kuvuga urwaruka hariho n'izitwa za Iturive n'izindi zatanguye kera cane ziri mu zatureze, bisigura ko ufise ireresi urugwaruka ukaba ufise ireresi nziza ntihobura aho uyitwara, urashobora kwitwara aho mvuze hatandukanye maze ukaronka abagufasha yaba kuyikora canke kuyidandaza. Mutubwira intambamyi mukunda guhura nazo mu gihe niko murafasha urwaruka mu amareresi cane cane urwaruka muri impact? Nibaza ko ikibazo ca mbere dukunda kugira mu bijanye no gufasha urwaruka mu bijanye no gukina amareresi ni urwaruka ruza wibaza ko rubizi. Burya umuntu rero azi ko abizi biragoye kumwumvisha ko ivyo ahora akora atari vyo. Ico nico ca mbere, kubera ko urashobora kumara nimba ari formation y'indwi, urashobora kumara umunsi wose mbere n'umunsi n'igice mukiharira nk'akaroro kwijambo producteur. Ugasanga we waza ati genda umupro kubera ko mpora monta nkagira montage nkabigiri, mugabo musigura ati oya twe yamara mu mareresi mu producteur gisigura ikindi kintu. Ugasanga rero uko kuntu umwe yibaza ko abizi biraza kugorana aho ngene muza guhuza.
naho aba ari we yavuze ati ndakeneye kwiga ivyo bintu. Ikindi ca kabiri ni ikijanye n'uburyo cane cane ko abantu benshi badatahura amareresi, bibaza ko gukina amareresi ari uguta umwanya, ariko twe tukavuga tuti burya nta kintu gihindura ikibano n'ingoga na n'ingoga atari ibi bintu novyita vyo kwidagadura. Nta kintu gihindura ikibano n'ingoga nk'ireresi, nta kintu gihindura ikibano n'ingoga nk'umuziki n'ivyese n'ibindi. Naho rero tugenda tunasaba ko twofatwa mu mugongo kuko twiyumvira tuti ikibano runaka mu ntara runaka, nimba ari Buhumuza, nimba ari Butanyerera n'ahandi, nihaba umujena kuri ireresi y'umunota umwe yerekana ingene yarimye neza canke yarimye akimbura, abandi baraza kuvyigirako, abandi baraza kubona ko hari ivyo ashoboye, mbese na vya bindi bahora bibaza bati ntibikunda, babone ko mu Burundi bikunda. Nivyo tuca duhagarara ko twe cane cane muri aya mareresi uguhindura ikibano. Uvuze ikibazo ca komedi canke mbere n'indi migigwa, burya komedi iri mu mafilme amwe ni igice kimwe c'amafilme akinwa canke c'amareresi akinwa ngaha mu Burundi. Ugerageje kuyaga n'abayakora uyu munsi ni kubera ko ariyo anyaruka kuja ku isoko y'u Burundi. Bazikora kugira ngo bazishize ku ma YouTube yabo abarundi bazirabe, ariko bitasigura ko arizo zonyene zikugwa. Mu kuraba rero ko ubwo gwariko turiko turagwigisha, tuguhereka imice myinshi yaho bosohokera. Naho tuba turiko turabigisha gutera imbere, umwe wese ni wafise uburenganzira bwo gutora ico ashaka. Turamwereka tuti buriya hariho banaka bakora ibi, burya hariho nabanaka bakora ibi, wewe rero ushaka iki? Tukamwereka tuti uyu akoze ibi bigenda gutya, aza gushikira nimba twihaye 1000 c'amafaranga y'amarundi, aza gushikira 1000 biciye aha. Uyu nawe aza gushikira 1000 biciye aha. Umwe wese rero niwaca afata gwarugera akavuga ati jewe ndavye ndashobora guca canke nkaca hariya.